ni gute uva gukora mu kabare ngo ukeneye kuba umu influencer ahubwo nibidaji yandise none ko muguma mumuponda niki yakoze kuko ivyo yavuze vyose biri mukuri uretse yuko yavuganye imvugo atari y'abarundi n'abarundi kazi ubundi nta kosa yakoze kandi mu bintu yavuze Jisia twomusaba kutongera gusubiza amaso inyuma atumwanya kwabo babono ubundi ni gute Jisia yavuye gukora mu kabare agahita akora video imwe honye nurinze uba alez ukaza kuri zikamera ukavuga ati je ngomba mvuga icyo niyumvira ukakivuga utitaye ngo banakabaza kumbona gute sha big up sana Jisia ahubwo Jisia je urazi kintu muvuga ko kandi ari mu kazi pe hama mukagenda muravuga ngo umuntu nandera afise ngo arubahuka je nawe uvyo musotoye nta mahoro uzondonkana umupasteri aritoye n'ubwanwa bufise teinture neza Jisia warasarishije oya ndakubarira izi urazi gituma none urazi gituma izi ashobora kuba ari karabona aronka feedback nziza aronka hits muri quartier aronka abantu benshi bamubari ati Jisia uri kurasirikira abantu benshi akora gupostinga akaca Ladies and gentlemen, welcome to Anashea 257. Karibu kaze kuri Anashea ni analysis 257 amashimesh kuri turamutsa abantu benshi bakunda kuvuga ngo Ana reka tumuramuse tumuramuse cyane Ana bosi wa Gundos na Easy turamuramukije cyane ahari tumuramutse cyane ariko amakuru yawe bro meze neza barashimira Imana cyane kandi tunashimira cyane n'abakunzi ndiko ndacekinga no musi naguteba bro ndiko ndacekinga kuri page yawe ego hariho post nshaka washize ko dushaka ko dukorera ko urakoze cyane ni post ya Jisia Kezak Burundi nyambari Jisia Kezak Burundi ego wa postinze ibisusu vyiwe kweri hariyo iyo post washize ko no munsi ibisusu ego haize 21 hari na post ndegari bandanye duga ijya rero niyo nshaka ko dukorera ko niyo nkene yuko tuza kuganira ko gato uyu mwanya izi bro ifite nama like ubu rero uyu mwanya tugomba ni umwanya w'abafana ni umwanya w'abafana ko baradukurikirana tweet fana time fans time shabiki time ni umwanya w'abafana ko baradukurikirana yego kiri kiramufana hari sasa aze yumvirize gatoya umva wandise ngo wa mukobwa Jisia Kezak Burundi ni mutahure asanzwe yifitiye ibibazo mushaka subiri yo yavuye ni gute uva gukora mu kabare ngo ukeneye kuba umu influencer ahubwo nibidaji iyo ni kuri page ya MC Gundos D757 ni MC Gundos rero hari kama commentaire 160 aya ma commentaire nabafana ndakeneye yuko tuyaga n'abafana ngakora dukurikirana aya ma commentaire rero niyo tugomba dukorera ni umukobwa wanyu siko umukobwa w'igihugu yitwa Jisia Kezak Burundi yavuse mu 2021 itariki imwe z'ukwezi kwa mbere ivy'amatariki byihorere reka naravyihorere ni muri 2001 nashikana n'imyaka 20 ivy'amatariki byihorere reka twihorere ivy'amatariki siko harakuze n'imyaka 26 nawe kweri hari umufana yanditse ngo Gundos insubiza sinzi ibintu yakubajije sindamwisha okay ntaco ego jewe sinza gusoma amazina y'abafana muganda ko ndasoma ama commentaire turasoma ama commentaire sivyo ego reka rero tugende n'ama commentaire yandise uyu nta muntu aburiyo yavuye haba heza canke habi ego terana intege urakoze Jisia tera imbere Jisia tera imbere mushiki wacu Jisia tera imbere my sister iki gikomantere ni gitabo okay yandise none ko muguma mumuponda niki yakoze kuko ivyo yavuze vyose biri mukuri uretse yuko yavuganye imvugo atari y'abarundi n'abarundi kazi ubundi nta kosa yakoze kandi mu bintu yavuze warinze ukoresha urubuga imyaka uba uyikwije nta kintu yavuze utazi uretse yuko n'impanuro zarimwo ikindi umuntu umenyera aho yacumuriye ntumenyera aho yihaniye
ntimukamucira urubanza kandi gukora mu kabare ntivuga kuba uri ndaya n'umutima w'umwumwe kuko ntasa n'uri guparika kuri 11 mu mureke rero akoresha amaboko yiwe akabare nakazi mu bundi pe kandi n'umwana byanga kuko warabukoramwo bitwara neza. Amakomantere ya Fibi nayo reka tubandanye dusome yindi ariko mve neza yuko iyo komantere umuntu avuze bigomba gusa n'amajambo yakoranye n'ikiganiro n'ujya mufasoni koko yavuze gute je ntaco numvise ntazi ngo ntazi aho yihanira aza hacumurira uko byagombye kugenda none ucugumucumura ngo ucugumucumura uko nyene ntaco aza kugaruka kuri ako kantu none kuki uwo mwana mu mugwanya gusa ivyo nivyo bizomukomeza ingorane abajene bo mu Burundi dufise iyo umuntu aseruye iciyumviro ciwe no kumutuka gusa mukamwambika amabi yose aho kumwumviriza aho mutavyumva kumwe mugakosorana mu rupfasoni none uvuze ngo akora mu kabare none sakazi nakaye kazi gateye isoni dufate ko abakora mu bubare basuzuguritse oya vrema mugabanye nawe atuka atanga ivyiyumviro vyiwe tuko tuyaga n'abafana siko tuko tuyaga n'abafana kubera ko kino kiganiro izi ndakeneye ko tuza turiyagira n'abafana cyane kubera abafana bacu badukurikirana umeneza yuko turabaha ariko ibi bariko baravuga nivyo je kubganje nivyo naje navyemeza izi mu bisanzwe gukora mu kabare samakosa kandi sica kuko ni ikintu kiba gitunze umuryango nukurondera pe wewe rero uraza kutubwira impamvu wewe wavuze ngo okay mu kabare harasanzwe ahubwo yatobotse ahubwo wewe rero yaciye umujyi mu kabare harasanzwe ahubwo yatorotse kwa Rujani atarakira bisaba tumufate asubireyo ngo yatorotse kwa Rujani bisaba tumufate asubireyo uwo ni Jisi ya Kezaki Burundi ikinecho kingundi yari abafana sometime ibaze kuwumva ko gukora mu kabare vyotuma atacavamo abantu bajejwe guponda ivy'abandi muragowe mwebwe ubu nawe yavuze ngo kirazira kwinjira mu buzima bw'umuntu ubuzi icyo uvuga reka guta umwanya ucafuza umuntu abo bavuga ko ari ndaya amaze kubaha kangahe muragenda mwiyongeze rero aha nibaza ko yavuze Chevare Jisya twomusaba kutongera gusubiza amaso inyuma atumwanya kwabo babono nabandanye yirebera imbere gusa uko bizobandanya biryoha bazogwira ke nabo bamunywa ntibabura ke nabo bamunywa ntibabura iyo umuntu arimwo azamuka bazopfa bareke badedembe nibaruwa bazokazibe bro komantere za Fibi ziraryoshe ari umuntu yandika ukiyumvira yanditse ururimi ruhe ni Kirundi ubu nawe ngo reka azobibaranduze barabe Badida Amadesa boy now Amadesa boy ngiye kumuja kure nazomita Amadesa arihe ari yegende erega ari umuntu yaciye amwishura ngo wazimye ndake ubu ni Jisi yari hiti ibi vyo kuzima kwa Amadesa ntaco reka tuvyihorere uwundi yaciye yandika uwo ni ndaya yo kuri Rukundo hotel mugahahe naha turi bro ni ngaha nyene turi nabonye bavuga ngo iyo ni paruwase Gahahe ibaze hotel Rukundo iri he ahubwo gusa nk'uwo muntu sometime turi mu karere nk'uwo muntu sometime tumurabe kuri hotel Rukundo tumuvumbure Jisi ahubwo turabe tumuvumbure kuri hotel Rukundo
ngo mugahahe ngo ni ndaya yo kuri Rukundo Hotel mugahahe bisigura yuko uyu mufana aramaze kumubona ahubwo no mufana usanga ari hafi hafi nyene siko okay ubundi ndamuzi aho ntumubesheye kuko Kamenge kariko kazikiyo urumva yavuye mu Kamenge aza mu Carama ino mugahahe okay sawa bandanya mu vyavuga ntiyibeshera asanzwe ari inda ... abafana asanzwe ari inda utuburungu tubandanye n'umufana Jahirya uhenda abandi uyishuye uwo yavuze ngo asanzwe ari inda yaciye avuga ngo Jahirya uhenda abandi okay kandi burya turafise ikibazo kinini kabisa none nimuvuge namwe uko muvyumva wewe yavuze uko avyumva none se uburenganzira bwiwe ko mwamugiye ko cyane burya siko bimeze abahungu benshi bafishe ingeso y'ubusambanyi no gusambura ingo z'abandi mugabo ivyo kuba mu rugo ntibabikozwa akabona ibi bintu aragutuka akwambika ibara kuko urya ntakunda umuntu amufukura we waramufukuye bisigura yuko ari ivyo gusasha kakiri akayabaga kari keza vya dadi gusa yari mwiza biratandukanye bro nta bwiza nabonye oya biratandukanye ifoto ziwe za 2024 2025 2026 aba akiri 2024 niho yarasanzwe ni vya bisusu vyo wa postinga hejuru kandi niho yarakiri neza siko ariko ku maguru naho afise amabaru mengo ni zanka twita ruvuzo canke yakagajo manawe reka turangirize kuri ni nyinshi sana mukabare bisigura iki abirigwa basambana n'abakora mu kabare gusa nimwivugire ntimuzi ibyo murimwo ntimuzi n'ibyo mukora urakoze cyane oya reka twiyongere ya nyuma bonus ubwo bu influencer aba bukora ubundi babwirizwa kuba bavuye he murakoze tera wishura ico kibazo nowe kubgawe bu influencer ushaka abantu babukora tube tuvuye oya urazi none izi erega bino bintu dukora izi sometime si ibintu dutora mu barabara siko gusa ikintu nobwira abantu bafana oya ikindaza kukivuga dwejeje ikigani banza uvuga impamvu wakoze iyi post igituma je nakoze iyo post kandi niyo post igituma nanayikoze nta n'inzigo nimwe irimo siko ahubwo nyene ivyumviro by'umufana je ndavyakira kandi ndavyakira uko nyene uko abivuze pe ariko mbega abo dukoze kiyo content bo bavyakira gute ubundi ni gute Jisi yavuye gukora mu kabare agahita akora video imwe igaciba trend ubu page bwose bugaca bumwandika uzi ko iyo post yayipostinze ngo urazi ngo kuvyuka wisanga ku wabaye hit utiri uracorera aba promote Jisi yawarasizwe amavuta n'Imana ongera sana ariko birasaba yuko we nawe muponde ngo yavuye mu kabare oya birasaba yuko ariko oya arindira gato no baracakora mu kabare ahubwo nahindure image y'abantu bakora mu kabare nkuko kwiwawe ndagushimiye yerekane ko gukora mu kabare atari icyeyi uba wambaye ahubwo ushobora gukora ibintu birenze iyo ukora mu kabare bro kandi ukabandanya ukora ukora mu kabare n'akazi bro nakazi kandi akazi gatunze abantu benshi afite umushahara wiwe wo ku kabare ubu ariko akora ibiganiro ahantu henshi hatandukanye bariko baramuha amahera n'ayandi mahera aza kumusahiriza hambavu yandi yo mu kabare ejo canke hirya ejo uzoca umubona ariko agira mu modoka uca uvuga ngo yaratanze wakera kuri diaspora urazi none izi diaspora yamutayemo urazi none aba bana barakuye amaboko mu muzu barakora baratahura ko honye nurinze uba alez ukaza kuri zikamera ukavuga ati je ngomba mvuga ico niyumvira ukakivuga utitaye ngo banakabaza kumbona gute sha big up sana Jisi ahubwo Jisi yaje urazi kintu muvuga ko
kandi ari mu kazi pe kandi ntawe woreka kubipinga yego ariko gusa izi ndakeneye yuko Jisya ahanageze yego sindamurimwo siko ntumurimo gute sindamuri mu mutima siko gute sivyo ivyo vy'imitima n'ibindi oya nkeneye aze abikore nka business yego urazi igituma ndabivuze nka business sinzi ivyo yiyumvira siko ariko dushaka neza yuko abikore nka business siko kandi mbega urazi neza yuko izi abantu muba musangiye akazi nk'ibintu byacu byo ku mbuga siko ni byiza kugira umudisi ngo namwishure cyangwa umudisingi alez nta nakimwe kandi nibisanzwe siko ariko iyo hagize umuntu akwataka ubona neza yuko uwo muntu ntari mu gisata cy'imyidagaduro je nk'umunsi Prophet Joshua yomvuga ko ikintu kanaka je Joshua sinona mwishura ntiduhuje n'ikintu na kimwe oya ko ka Joshua gakuremo ndaguha nk'akarorero urazi gituma gakuremo urazi gituma ndabikubariye ndabikubariye kubera ko Jisya iraba kuri page yiyo uja kuri page yiyo ya Jisya uja kuri page yiyo siko ako yishura ujya mukozi w'Imana Jisya nyene ja none kuri page yiyo uyishire nango habayumvirize bro yandise oya naka video wamujama yakorera kwa Kent ngo ujya mukozi w'Imana Pastor Arthur mazina ego nta namwe bahuriye yayipostinze ugiye yayipostinze ryari iraba ryari ni mukanya bro haraheze nk'umunsi nk'ibiri canke muri postinze ku munsi wejo apostinga umwanya ku mwanya siko ariko ugize neza yuko ndisha mbona neza yuko ndaguha indi image bambona neza yuko nuko urabifata nka business kuko sakazi ahubwo wewe uri kuriryohera Jisya ushobora kuri kuriryohera nta wamenye kubera ko hari abantu rega izi bashobora kukuvuga ikintu bitari ngombwa yuko uza kubishura kubera iki ni muri domaine imwe ni ya pastor ngo na tenture yishiremo bro siko okay reka tumve iki gituma izi uno mwana w'umukobwa umuntu avuga nabi hari abantu bavuga batuma umuntu abubahuka hama mukagenda muravuga ngo umuntu nandera afise ngo arubahuka je nawe by'umusotoye nta mahoro uzondonkana umupasteri aritoye n'ubwanwa bufise tenture neza numvise ngo ni pasteur aritoye neza aje kwishura content yiwanje avuga yuko cewe ngo nkeneye ngo sex ngo sinkeneye ngo mugabo none jewe Imana yamuhishuriye ko nkeneye sex ntakeneye umugabo urumva nk'ivyo bintu yavuze byanyeretse neza yuko akunda gusambana kuko je mvuze terme yo kurongora abishisha muri ubwo buryo we yace yiyumvira sex niyo yiyumviye umupasteri muzima na tenture mugano ntaje unkoze ko nguri kurasengera we wocu uja mugasho umupasteri muzima n'urupara rukunanira urashobora kwitora n'amatentire ukaza kumvuga ko ibintu nk'ivyo je no ngaho wavuze iki ngaho wavuze iki Jisya ntabikora nkiyamwe umuntu akuburiye ukashuza kuvuga ngo umuntu nandera afise wari wabuze ibindi ukorera wari wabuze ibindi bintu vy'Imana ndakubaze wowe mu rusengero wawe nta bakobwa babuze abagabo wirigura sengera wewe nimba ko kuri pastor nta babuze abagabo wirigura Jisya warasarishije oya ndakubarira izi urazi gituma none urazi gituma izi twe kuri anashia bro twe kuri anashia bisaba neza yuko izi tuzatura turigishanya mani mu bisanzwe dusangiye akazi nitumwanka siko aha kuri iyi post narayikoze Jisya sindamwanka ariko yumve neza yuko je mu kuyikora nayikoze passport siko ariko ntanguye kubona rero niyo video nace nahura yuko Jisya ashobora kuba ataratahura ibintu arimo yuko byo mwinjiriza bikamutunga siko ujya mu pasteur ntibyani ngombwa yuko namwishura mani ashobora kubera mukotse k'ikiganiro ariko kubera ko Jisya ashobora kuba ari karabona aronka feedback nziza aronka hits muri quartier aronka abantu benshi bamubarira ati Jisya uri kurasirikira abantu benshi akora gupostinga akaca hindwa n'amaranga mutima izi niki gituma ariko nakubara neza yuko akarorero kuri we n'abakobwa ba Mokenzi siko ba Mokenzi uraze abantu benshi babadisinga bro abantu b'abakozi b'Imana izi bavuga ati Mokenzi n'umushetani ni numwe ya shetani Mokenzi warigira ubona afata umwanya wo kubishura ndeli nati hari umunsi numwe uriga bana yishura umukozi w'Imana bro siko hari abantu urega sometime boneza yuko izi tuko turigishanya siko kana n'inzigo nimwe irimo
urazi je uko ndavyumva iyo umuntu arinze akuvuga ku kintu wakoze egare yuko wowe uri hejuru yiwe suko egare yuko uri imbere yiwe ufise intambwe 2 canke 3 wamusize sivyo iyo mutabaye mukora bimwe ho iyo uri mutabaye mukora bimwe nta nangombwa wowe nimba uri kuragenda mu iterambere uri hajya jendi ngaha hama nkakuvuga ico kintu kikakubabaza ugahindukira kandi ni kuvuga iki ushobora guhindukira ukagaruka ngo twicura bikazokuganira gusubira hariya bikazokunanira gusubira hariya bikarangira ndagusize ni kuvuga iki rero ubaye inkingi y'umunyu ibi byose hajya dufata ko ujya uwo mukobwa yatereye agapira hejuru rero aba bose bagiye baramwishura yarakwiye kwihorera bro akibandanyiriza wahabwo ari content yiwe akibandanyiriza izindi content ziwe natwe tukabandanya tumusupporting tumushigikira bro sasa wewe uvuze ikintu hama bagaca baza kukopoza hama nawe ugaca usubirayo kwisigura ngugiye kubishura kandi ubishura iki ari akantu hajya siko ahubwo nimba yaratereye agapira hejuru hakagira abantu bavuga ati no yasarishije iki yari kubiraba akinumira man ikintu yari gukora nk'aya ma media ari karamutumira amubaza bijya bintu yavuze ni fresh kuyitaba mugabo kwishura bajya abantu bamuvuze ko kwishura bariya wapi yo ni ereri ikomeye niki gituma nanje navuze ati uba werekanye mu bisanzwe niki gituma navuze ati twebwe nimba kuko izi ndavyemeranya pe ndavyemeranya ego hari abantu benshi bari muri industry bamusumba experience siko bamusumba kanyarigabo cyane siko kandi cyane kuko no mwana wejo bro kandi yaraje mu mwanya mwiza mu gihe atabakobwa benshi novuga bariko baragaragara bose bamokenzi bibereye banelera bibereye muri business siko abari bari barabahungu baje bande twari duhiriye ko tumubose Jisya ariko kubera ko biragomba neza yuko izi niki gituma nakubari ati biragomba yuko no mwana w'umukobwa koko niyo yari karamubwira ngo azozima vuba turi kwa muvayo ari yari kamubwira ngo uzozima vuba amubariye urabona abarozi baragwira kwe Icyo tubaje ko nakubarira yuko oya mugama burya na 6 ya umusabiye kuzima umviriza bro oya bifate nka business umva ikintu cyose uzoburonsa ari gishaje utegerezwa guhendwa bro iyo uronsa ama 6 atayo warumenyereye utegerezwa guhendwa iyo uronsa amafaranga menshi atayo warumenyereye utegerezwa nabi yari cyo bukeneye icara hasi ushira ibirenge hasi uyumvira ico gukora inyuma yo kuronka iyo hiti nico gituma iziriko nakubara yuko apana yuko hiti ucumera amababa nico gituma ariko namo ugacumenga abantu bose urabasumba nka vraiment nko kuba yarishuye umupasteri yaradekonya kuko uravye umupasteri n'umuntu amusumba imyaka bro kandi n'umuntu ahagarara kuri public y'abantu bashika amajana 5 man uwo mupasteri ni wa muntu ashobora kuba ni wa mupapa ashobora kuba afise abana bangana na Jisya sivyo ego mugabo agacabona uno mwana aragiye aramwishuya warasarishije kuri iki warasarishije Jisya turagushigikira pe siko turaguha support ariko sometimes bisama neza yuko izi bino bintu turimo siko erega hari gihe natwe tuvuga ibintu mu nyuma tugahura n'abantu bakaduhanura bakavuga ati kajya kantu uzugakosore ntuzosubire ukavuga kujya siko Jisya bino bintu basi iyi game wajemo birasaba neza yuko haba abantu bakubwira neza canke nabi siko kandi haba hanuzi kuko jewe izi je sinojyoherwa naragusubiriyemo abafana banashe bavyumve jewe nta muntu numwe yaba dusangira yaba tugira iki ari mu nzira mbi jewe nzokunzo kubarira kandi unyanka canke unkunde kandi je ni alez ariko je nanje mba nkeneye iterambere ry'umwana w'igihugu yuko yo shininga Jisya turagushigikira courage sana ariko turakeneye yuko ubikora nka business ndamuhe nk'akarero izi siko abo bakuru biwe banerina ati bamokenze bamubere icigo
muri uyu mwanya Jisi ariko araronka hiti ariko arinjiza uburyo kanaka abantu bamwizera kanaka siko ahubwo Jisi anamwifurije kugurura akabare kiwe rera agenda sereva avuga ati ndi akandikiye ko I'm so proud to be here in my business. Jisi ibari guheza gihe turagukunda kandi ntibibaze yuko ngo nijya poste je nabikoreye inzigo je nta nizigo nimwe nigeze abikore kandi ni video wakoreye mu pasteri jewe ni maka kuri yana share nze kugira ndaguhakana nyene kakigwa gatoyi kugira wumve neza yuko kuko ndazi neza yuko ashobora kuba afise abagenzi bicaranye yego baramutera amashugwa ati warakoze neza warishuye pasteri w'ubwanwa tentire waramudisinze tuna amashugwa yawe arabagenzi bameze uko izi ibi bintu nubwo tuba tubirimwo sometime tuba dukeneye kubahana cyane kandi iyo wubaha uraronka n'akazi cyane man iyo video impamvu uvuga ko yasarishije hariyo nk'umuntu avuga ati sha uyu muntu ari mu kazi mbega urazi yuko reka ndamuhe kontra dukorane muri ibi n'ibi mbega urazi yuko nk'iyi video mbega urazi yuko izi Jisi kuba yarishuye mu pasteur akavuga amajambo nkajya atari imbabarira amatwi urazi yuko Jisi abishobora kumubuza business ubundi buzi bugiye butandukanye cyangwa bikamubuza kushika n'ahandi hano yifuza nivyo ndiko ndavuga rega nshigituma tuba dukeneye yuko abantu dukurikirana baze barareka cyane guhenda abastari bacu canke abantu bariko baravibinga ku mbuga siko kubera commentaire zirahenda izi siko je nuzoza untere mu mashugwe muri commentaire nako ziganira kuri hana share kandi uzineza yuko na dekonye bro je ndisi ngumbarira ati bana gundo si wa dekonye kino kintu mwagikoze nabi kubera ko kuba yishujya mu pasteur kukurabana yuko no muvi yakuze siko ashobora kuba afise bagenzi yo afise ibibanza byinshi bafise ama company menshi bamukunda Jisi bamusinyisha amakonda ari ugasanga Jisi yarabuze za chance zize kubera iki yagiye kwishurana ariko je wanyishuye akishura wewe akishura Cheval akishura Mutima akishura nde ivyo twese duhuriye muri business duhuriye mu kazi kiwacu kataraba ababose b'amabanki musangiye akazi iyo dusangiye akazi muri n'abakonkira rega turi n'abakonkira man musangiye n'abafana dusangiye n'abafana abafana bawe nibo biwe ariko bitandukanye n'umubosi wo muri banki bitandukanye na bosi wa best tangawizi bigumu man turangize ariko turabakunda cyane Jisia asante sana abantu badukurikiraniye hasta la vista la vivi